buzima tubayeho mu bintu bitandukanye, hari byinshi bidutandukanya, aho tuva, aho tuba, uko tubayeho, eka nuko dusa, ariko hari ico duhuriye ko twese. Umwe wese muri twe arafise inkuru canke ntayisangije mu buzima bwakubu canke kahise yo tubera ishure. Iki ni kiganiro iNkuruShure gica ku muhora wa YouTube wa Bukimon TV. Izina LOLILO si LOLILO, en fait ni LOLILO, ni izina nahawe n'abavyeyi banje. Nkiri muto cyane, ngira umubebe, ngiye mama ariko aramibere, amurya amenyo ibintu vya gutyo akavuga kana ni Lion vraiment. Aba directeurs, abarimu bose baza kundaba parce que abandi baririmba mais je ntangwe kuririmba nabona boss baje kwishuri n'umudirecteur akaza kurorera ninda ariko araririmba narafise akajwi nyene nkiri muto nafise akajwi keza cyane gusumba ubunye ndirimvye zirya ndirimbo za kera ma avec toi tu vois avec elle c'était l'eau et la paix l'odeur du bon café le matin iri mwana nyene umva kuri instrumental twaregistra ku makaseti kwanza hari amakaseti wagira enregistrement cyangwa ugahanagura n'amaseda ameze gutyo nyene hari producteur yitwa Bochum ndazi ko muzi niwe yadufata amajwi waririmba gucyanye na micro ukosheje na gatoya utangura muri zero. Yes, reka nsubire ndabaramutse bakunzi ba Bukimon TV na cancana bakunzi b'ikiganiro iNkuruShure. Ni ikiganiro muhazi imisi mukunda cyane muri no misi tuko turabaha abantu mwadusaba ndetse bafise kahise kabo kameze neza ndetse n'ubu bakibandanya bakora. No musi rero dufise utumira dasanzwe ufise amazina menshi bamwise, hari nayo yiyise, numwe mu bantu batumye umuziki ndundi umenyekana, numwe mu bantu twafanye natwe tukira abana ico gihe, naho ushobora kuba waramukunze. No musiro nagira ibakwe ndetse namwe magira ibakwe ryo kuba mumubona aza kubaganira kuri vyinshi mu muziki wiwe, aho yatanguriye aho yavukiye vyose araza kuvyivugira, sindamuvugire vyinshi. Lizo man, Lizo for Jizo ndakuramutse. Hello guys, nitwa Nzeyimana na Sor Salum aka LOLILO Simba Ntare Rugamba Chambara Burundi. Chambara Burundi. LOLILO rero izina novuga ko ryaje giyongera kuyo abavyeyi baguhaye utaragita ubundi LOLILO yavukiye. Izina LOLILO si LOLILO, en fait ni LOLILO, ni izina nahawe n'abavyeyi banje. Nkiri muto cyane, ngira umubebe, ngiye mama ariko aramibere, amurya amenyo ibintu vya gutyo akavuga kana ni Lion vraiment. Niyo ryatanguriye LOLILO. Hanyuma abagenzi banje maze gukura n'abatama baba hajyanye nibari bazi kuvuga LOLILO, baca bavuga LOLILO. Chasigara LOLILO. Izina riba gutyo nye LOLILO. Mugabo LOLILO riva muri LOLILO. Ntare. Nico gituma benshi banibaza ati cyambara ntare ryavuye ariko urumva niryo mu bwana. Niryo mu bwana kabisa. Yego. Lizo, LOLILO canke nayandi yose ufise yavukiye. LOLILO yavukiye i Bujumbura kuri Prince Regent muri le 12 ukwezi kwa 12 1987. Kumvikana kuno munsi LOLILO ari mu myaka 33. Yes. Hanyuma ndakurira Bujumbura nyene mu Buyenzi. Grand-mère wanje araza arantora ngenda kuba mu Ngozi kubera niho duturuka, niho famille turuka. Ngozi ahantu hitwa Gatsinda, commune Mumba, nize ahantu hitwa Murama primaire, hanyuma secondaire niga ahantu hitwa Ibuye. Après ma grand-mère wanje afuye ndagaruka mu Gisagara, mbandanya kuba kwa papa wanje mu Nyakabiga mu Kigwati. Mbandanya niga kuri lycée hariya muri Asiatique yitwa Markaz. Hanyuma ajyanye kubera ibintu vy'imiziki, urumva ari lycée islamique, ibintu vy'imiziki bavuga oya tora kintu kimwe parce que urafise ubwenge kandi uri
umunyeshuri mwiza yova mu muntu rero cagura umuziki cyangwa ucagure amashuri ndabwira jewe vraiment umuziki sishobora kuwuheba ndabandanya mvayo ngenda kwiga ahantu yita kuri Komibu Nyakabiga mbere niho nahereje muvuga ko nahereye amashuri parce que nakurikira scientifique math physique hanyuma birananirana kubera umuziki baranakunda umuziki cyane et puis kandi nije nakora byose nije nihira amashuri nije nakora tout un peu tout rero birananira gucyonye ndareka amashuri ndabandanya n'umuziki Lolilo ati nije nirihira byose nije nimenya ariko umuziki numva ntawuheba kugera ha Lolilo yahebeye mu mwaka wa kangahe w'ishuri nari muri seconde hari hasigaye umwaka umwe gusa mpeza amashuri ndogeze mugabo Imana ni nabwo yabishije amen ndabishimira kubera namaze kuronga n'ibindi byinshi cyane biruta namaze kumenya ibintu byinshi cyane cyangwa ibihugu bitandukanye kubera umuziki Lolilo dusuye inyuma gatoya tugiye gatsinda kuva gatsinda kugera ibuye turahazi twese cyenda hazi abatahazi harimo agatambuko wiga muri interna canke wigutaha niga muri interna quelquefois twasimba nyine urabona ko vuwase twasimba ego twasimba kugira tugende kwa grand-mère wanje yari afise restaurant hajya nyine kuri gatsinda centre ego twagendayo n'abagenzi banje kubera nafise abagenzi benshi kuva ndi kwishuri kubera bafata mpe ng'umustar ariko sinari umustar sinari bwatanga oya ni kubera ngira nako kantu ko kuba wari wajuvi Bujumbura kari kakikurimwo babona nko kumengana umuntu asa no ko ari hejuru yabo umuntu aribaza ukiva i Bujumbura ukaje gatsinda warukira umwana amaze kuja muri secondaire akantu ko kumenya yuko ufise impano yo kuririmba kari katangwe kuza kari karimwo parce que muri DC musique twaririmba aba directeur abarimu bose baza kundaba parce que abandi baririmba mais je ntangwe kuririmba nabona bose baje kwishuri n'umudirecteur akaza kurorera ninda ariko araririmba narafise akajwi nyene nkiri muto nafise akajwi keza cyane gusumba ubundi ndirimbye zijya ndirimbo za kera ma avec toi tu vois avec elle c'était l'eau et la paix l'odeur du bon café le matin iri mwana nyene ariko avec toi j'avais appris à pardonner urumva nari muto mugabo naririmba nyene bahakuzura abantu nyene ukumva ukabona ko ba public irahari ikintu kiba atira kuri jewe parce que si jewe natanguye umuziki muri famille oya muri famille papa wanje yari umu DJ mukuru kandi yakina n'umupira hanyuma mama yaririmba ama gospel aba grande sœur bose baririmba aba petite sœur biwe n'aba grande sœur biwe baririmba mu makorale n'ubunye baracaririmba ba madolo mafilo baririmba hanyuma kuri partie ya papa nayo hariyo mon grand-père yaririmba kera hanyuma ibintu vya Jasmine aba tantine banje bose baririmba muri Jasmine nga Naila cange Farida urumva ni abantu bazwi muri Jasmine ya umuziki na usanze muri famille aho rero turaza kugaruka ku kibazo twese twagenda twibaza tuvuga ati Lolilo ngo ashobora ngo kuba atari umurundi pire ngo Lolilo ngo ashobora kuba ari umwarabu tubwire Lolilo n'umurundi maze wabwira aho nturuka Ngozi gatsinda dafise famille nini cyane mugabo turavanze harimo abarabu harimo abanyarwanda harimo abakenya urumva fise famille élargie nini ya cyane mugabo papa afise amaraso y'umurundi avanze n'umunyarwanda n'umukongomani ego naho Lolilo mama wanje nani grand-mère wanje harimo abarabu harimo famille mwo abarabu urumva harimo ma grand-mère ego niyo ngira ngo ako kantu kariganjije ko kwa grand-mère hanyuma mama nawe urumva aravanze nikivange cha cy'umunyarwanda n'umukenyene urumva Lolilo twavuga ko no muntu wisi yose ndirese passe cyangwa CPG Grand Lac ariko urumva ko harajemo n'amaraso yandi yakure Lolilo no wisi yose si Burundi gusa umwana w'abantu bose Lizo
hano rero umuntu araza kwibaza mbega mu bwana bwa Lolilo yakuza kundika uko mbere yo kumenya iby'umuziki hari ukuntu dufyenda dukina imipira abandi dukora imiduga iyo mu nsinga abandi twirirwa mu tuna turi Lolilo wabona ukiri umwana nimba uvyibuka ibintu wabona kuri busy navyo vyari biki je narufise ubwenge bwinshi cyane nakora amamodoka y'amasinga ngagurisha nakora imipira nkagurisha parce nari muto cyane kandi ubwo bwenge nari ndabufise amamodoka nakora y'amasinga sajya amamodoka asanzwe twakora mu mafera beto ego ariko kera nabwo twari tuzi ko ni mafera beto ego twayaronga twagenda kurondera mu masoko tukira abana ngakora bijya biduga nyine bikamye umwana kinjiramo ngasunika umva ibyo bintu byose nabikora amangobe urabona ngo ayibona ingobe gashira ko amaruruma ivyo ni bintu nagasuma rugendo rakata amamodoka y'ibiti amatete wa matete ukatora ugakoramwo triangle bizijya modoka za triangle gashirako amamortisseur biki ibintu nakora kuba kera nta Lolilo yigeze afyinisha umupira umupira vraiment ni ari guyanje nakina umupira mugabo nabwo byari muri jewe ya naronga dukinga za kera amapemex ngakoresha amarobo ngaronga amahera natangwe kurondera amahera kuva ndi umwana ibintu byari muri jewe uravuye Gasinda rero wamanutse Bujumbura ushikiye mu Nyakabiga ishuri rigira ribandanye watubwiye yuko ariko ari nawe wirihira ubwo bushobozi bwo kwirihira ishuri bwava hehe mbega abavyeyi mwari mubanye gute narifise umuvyeyi umwe parce que mama wanje yafuye ngiri muto cyane yavyaye hanyuma arafa hanyuma niho gramere wanje yantoye antwara muri mu Gatsinda Ngozi mvuyeyo ndaza kwa papa ngaruka kwa papa gramere afuye kwa papa naho biranka kubera urazi abamere umugore wa so wawe mudahuza ibicamwo ndaheba mu Nyakabiga ndamanuka kwa grand-père mu Buyenzi kwa grand-père wanje grand-père arafa afuye kubera niwe yari yatoye kuko asigarana nanje ngabo biranka arafa candangura rero ko mfise ubwenge bwo kurondera amahera noza imodoka amamodoka nagurisha ibiyoba bimwe bita abolayi nagurisha ibiyoba amafegi kusini yuko nyene ku kazembure karigala kubera ariyo ahantu bakinisha amasinema nagurisha nyene kuri ako kazembure rero ari oya mu Buyenzi ku ry'umunane nimero 9 aho rero nakorera urumva umuntu yaraba ibintu by'isinema yandekera ngamurishiza amahera kubera naronka mwaye yo kugurisha ibintu byanje mu gitondo nkaba ndi kw'ishure après midi nkagenda kuri sinema hanyuma umunsi umwe aragenda arateba kugaruka nyene sinema aravuga ujyanye kuva no munsi ntasubira gukora ngaha ndabigwaye we gukora nangura ukonye gukora ndamukorera ibintu byiza arashima arantora yitwa Juma Business kuri 8e avenue numero 5 yarafise nyene studio kuri 8e avenue yitwa Fika sinzi wabonye indirimbo hakore après iyo salle de cinéma arayima turavugana ukuntu nama ndamuri amahera kubera ibe gwanje yaciye avuga ati wekora kubera twakoranye igihe kirekire yinjiza amahera gushika bavuga ebana je ndakurekerera wozo bumpayanye ku kwezi après iyo studio nayo arambwira hajyanye shira ko umuntu shaka ko yabonye ko jewe ndi umuntu wa confiance aramba studio yiyo ya studio rero mbandanye nkorera muri ya studio ndamwinjiriza amahera menshi cyane après rero tangura gukora cavuga kubera ko ntugurura ibyanje no naronga ubwenge rero bwo gukora mbika amahera ndagura ivyuma byanje ntugurura salle de cinéma yanje kuri 10 aho niyo natanguriye rero ubuzima kuri 10 nyene parce que kuri salle yiwanje narifise umuntu yamfasha umubosi nyene yitwa Shali yamfasha kumenyekanisha n'abantu nyene bafise amasinema ubuso umwe tugiye kurondera amasede nyene y'amasinema kuri video 7 muri ville nyene kubahingi bamwe aho imbere ya
ya nani ya monima ya kuri rond-point nyene impande yantuze ya Place de l'Indépendance kuri barabara ija Source du Nil voilà hanyuma hajyanye arababwira bajya abahindi baranyumva umunsi umwe ndiko ndaririmba wowe urazi kuririmba avuga yego ndaririmba afise imiziki arambwira leta zana CD yawe rero turabe ko ushobora kuririmba ndabatwarira CD ya audio mugabo ntiyari gwanje urumva yari CD mugabo natora ama instrumentale y'abandi nkaririmbira ko hejuru nkavuga ngo ofisi imiziki bumvise rero barambwira Lolilo isi miziki yawe vrema nuko wotora afishi ya komando canke ya rambu ugakura ku mutwe ugashira ku mutwe wawe umva si miziki yawe si produit yawe rero umunsi uzoronga produit uzozana uzogufasha ndababara cyane kubera nakunda muziki cyane vuga jewe ngiye kurondera umuziki ndarondera aho bakora imiziki aho tutarahagera twashaka utubwire rero maze kuronka sare ya sinema yawe abariho cha tubandaniriza niyo nyene ndiko ndakora urakora ndiko ndakora bo ndabona aho nanguye gukora rero sale ni gwanje ndinjiza amahera mu gitondo ndi kwishure après midi ku kazi niho namenyane na Farious SMG Medipark Baby G Salji hamwe n'undi yitwa Marhem Dog yamaze gufa apana Rigi Dog Marhem Dog mbere ko tujaho rero ingene mwamenyanye dushaka Lolilo rero adushiremwo neza muri ben twinjizemwo utwereke ryari Lolilo yatanguye kumenya ko afise impano yo kuririmba ndetse atangura no kuvuga ati reka mfate instrumentale z'abandi nkorereko je natanguye kumenya kuririmba kuva kera nabimenye kuva kera parce que mvuye ruguru nkanzino kwanza avant que ngenda ruguru avant 4e nariga ahantu hitwa kuri ADP hajya ni juste hajyanye urabona mu Buyenzi hajya kuri kaburimbo nyene ijya kaburimbo muja nkumva mujabe umanuka nyene mu Buyenzi ariho kaburimbo iri hajyanye hajya hari ishure kera yitwa ADP niga hari ya primaire n'ubunya hariho amashuri gushika ubunye hariho eglise imbere yaho hanyuma ADP iri nyuma rero hajyanye kera natamba robo amarobo asohoka Michael Jackson natamba bakama amahera iri muto kwishure nyene ngasubiramo kuririmba nyene indirimbo nyene ama playback gucyonye tabandanya umunsi umwe hasohoka namaze gukura rero ngarutse Bujumbura hasohoka indirimbo ya Nelly Dilemma ndayigira playback kubera national Nelly kujya nyene Nelly turabizi umugabo yitwa Nari du Burundi turavyibuka mwa abantu mwe ntiyibeshera ndi mu bantu jewe bagiri bakweje kumubona hanyuma so yo playback niyo nacemenya rero ko fisi imbano yo kuririmba mbona abazigizi baririmba bo mu Bugande sunda bakawazi sunda bakawazi gizijya zigisoka nyene ashushe ba Professor J baririmba muri Tanzania ba Michael Rose baririmba mu Bugande mama yoyo ba Mr Nice nabo Mr Nice baririmba kidaripo vuga jewe nanje ndashobora kuririmba vreme byo bishoboka ntegerezwa kuririmba ndarondera rero ngubwiye ukuntu nagiye kurondera video 7 bavuga ndondere indirimbo zanje hahonye naciye ngenda ndarondera amahera kubera nari maze kumenya ko ariyo studio yitwa Menya Media Studio ndarondera amahera mugabo ivyari vyoroshe vreme kugira abampe place yo kwinjira muri studio warondera amahera 300,000 ukariya ya kera ni menshi cyane amahera hari 2000 kwa ari muri 2000 ni menshi cyane amahera 300,000 après ayo mahera wagira ikikati warindira gushika igihe cyawe kigeze waje kuri program rero narose ingorane nyinshi kugira sori indirimbo yanje ya mbere mugabo maze gusora indirimbo ya mbere gusa
twaciye tumenyana n'umuproducteur ariko tutaragera aho mwamenyanye ufatiye kuri ungene wiyarojisira ku ma instrumentale ugacuja muri studio bwa mbere ntiwasanze ivyo wiyumvira bidasa n'ivyo wabonye ego urumva kuri instrumentale twarajistra ku makaseti kwanza hari amakaseti wagira enregistrement cyangwa ugahanagura n'amasede ameze gutyo nyene hari producteur yitwa Bochum ndazi ko muzi niwe yadufata amajwi waririmba gucyanye na micro gosheje na gatoya ugaca utangura muri zero voilà aba ni gasuri bagira enregistrement wiwe je nagira batagize enregistrement ngaho twagira kuri ministère ya jeunesse na sport hariyo enregistrement bakora hariya n'abacanje ba misi bakorera niho twagenda gufata amajwi hanyuma umunsi umwe dufashe ayo ma enregistrement dushira kuri CD mbona ko hariyo qualité ushize kuri CD ariyo qualité yongerekako kubera ikaseti na CD sico kimwe biratandukanye ego niho natangura kuzana ama CD rero bajya bose banigasul bose baza kundondera aba Farious bandi baza kurondera Lolilo kubera niwe yarafisa ama instrumental je nagura ama instrumental bakashaka ko nabaha ama instrumental après tumaze kumenyana bama bagirira repetition muri salle yanje ya cinema nabaye ahantu bagirira ama repetition ni gasul ego dogi niwe yari mugenzi cyane kubera niyo numva cyane niyumvamo cyane mugabo Farious nabwo twari tumenyanye bya sana hanyuma après n'imisi 3 batangiye kugirira repetition yajyanye Farious atangura kuba umugenzi wanje bajya bagiye acagaruka agasigara ngajyanye tukarabana cinema tugasangira ibyo kurya tukaganira urumva yari umugenzi